mwaramutse bivanye umwe wese n'amasaha arabiye ku kiganiro turongeye kwakira kandi mu yindi episode y'ikiganiro Burundian Success muramaze kubimenyera tubandanya kubazanira abantu batandukanye abantu bariko barakora ibintu bitandukanye ibintu bishobora kutubera inspiration kuri uno munsi ubundi mutumire dufise guys namandabemera ko muza kuryoherwa kubera kenshi hari ibintu biba mu gihugu muga kenshi usanga tutabibona usanga kenshi tutabihereza n'umwanya cyangwa mbere tudafise naho duhurira n'abo bantu so rero uno munsi umuntu turi kumwe ni umuntu aza kubera inspiration abantu benshi surtout abamama abajene ndetse n'abapapa après imyaka myinshi akora muri Nations Unies yafashe umwanzuro cyangwa no yafashe decision yo kuvuga ati reka mpagarike kubw'umutwaro yari afise ku mutima wiwe w'abana bo mw'ibarabara araza kutubwira urugendo rwiwe aho agejeje no munsi ibikorwa arongoye ikigo Shekina Center bafise ishuri bafise n'amaproje menshi cyane aza kutuganirira reka tumuhereze umwanya avugane nawe. Murakoze cyane mbanje kubashimira ko mwatwiyumviriye ko mukadutumira ngaha kuri platform yanyu ya Burundian Success. Mwakoze rero nkuko wabivuze nitwa Micheline Barandereka ndi umumama w'umwana umwe umusore ariko araheza universite hanyuma nkaba ndi umurundikazi nize ngaha kuva muri primaire secondaire aussi Stella Matutina lycée Clarté Notre-Dame hama kuri université nkaba nize igisata ca administration bureautique munyuma rero ndakora mu ma ONG aho nakoze cyane nkamara umwanya munini hafi y'imyaka 10 ni muri Nations Unies narakoze muri FINUAP imyaka ishika nka 10 munyuma rero za kuja gukora ibindi arivyo nibaza ko tuza kuvuga ko uyu munsi arivyo byatumye ico kigo ca Shekina Center kivuka. Ni kigo cavutse kugira ngo gifashe indero gisata c'indero education mugabo ku bana ba ruguru abana bataba mu gisagara. Peut-être tout à l'heure dans chapitre ya Shekina Center ngerageje kumviriza muri introduction yanyu mwarakoze muri FINUAP muri Nations Unies ama ONG mwakoze kugira ngo muje gukorera muri Shekina Center bari babirukanye byagenze gute? Ni ikibazo cyiza n'abantu benshi bakunze kumbaza byavuye kuko mbona aho niyumva numva no kora ikintu gikenewe kandi cyofasha benshi. Byari bivuye yuko nari sangwe mfasha hamwe n'umuhisi mu shinga ntaye wanje fasha abana bo mw'ibarabara. Abana bo mw'ibarabara twarabatora tukababaza ico twobakorera tukaganira nabo muri uko kuganira nabo bumva bari abana bahevye iwabo wabajije uti ni kwiki mwavuye iwanyu kwiki muri mw'ibarabara abavyeyi banyu barihe twavuye rugu ahantu hakenye cyane tuva mu miryango ikenye cyane turi mu barabara kuko iwacu ntihashobora ni invivable donc ubukene nibwo bwabatumye baza mu ibarabara. Abo bana rero twarakora icyo dushoboye tukabasubiza mu ishuri ababishoboye twarabarihira amashuri ariko hariho abavuga bati twebwe imyaka tumaze mu ibarabara ntitwosubira mu ishuri. Wavuye mu ishuri afise yiga nko mu wa kabiri abo biganye bakaba bamaze gushika nko mu guheza secondaire ntiyifuza gusubira mu ishuri ati ni complexe sinshobora kwicarana n'abana duta imyaka. Umuntu aravye inguvu rero aba yashizemo akaraba na resultat akaraba icabo bana bavuyemwo wasanga hatari equilibre wasanga vyukuri umuntu ashiramo inguvu nyinshi bwarizo bitazitabaye nyinshi kuko benshi baca basubira mu ibarabara wamwidegemje navuga baramaze guta yandero tuzi kubasubiza ku murongo byarafata inguvu nyinshi n'umwanya. Niho rero ico cyimviro caca kivuga ati hako umuntu
aba aza gufata ibintu byamaze kononekara. Reka umuntu arabe ko yobasanga iwabo, asanga agende kuraba aho hantu bavuga yuko hari ubukene bwinshi, aje kuraba aho hantu bavuga ko abavyeyi babo badashoboye, hanyuma umuntu abasomesherezeyo. Iciyumviro ca mbere ko kugira ngo babone ishure aho hantu, babona aho biga, umuntu abafashe kugira ngo bashobore kwiga. Uko niko iciyumviro ca mbere cavutse ca Shekina School. Duca rero dutangura iryo shure, hanyuma abo bana bamaze kuja mu ishure twatanguye abana ba batangisha bamaze kudemisiona, parce qu'en fait nkeneye gutahura iyo challenge yo kuva muri Nations Unies ukagenda ahantu. Nibaza ko mugiye gutangura kamene, sinibaza ko mwagenda mukompara aho mwari muvuye n'ibyo mwari mugiye gukora. Iyo challenge yabaye decision yoroshe franchement kumbati noheba Nations Unies nkagenda gukora ico numva umutima wanje ukora ndongoramo. Byagenze gute? Peut-être abantu bari batahura même mu kibano umushinga nawe wanyu byagenze. Ni ingingo itoroshe gufata. Ngira ngo umuntu wese agiye yumvise muri Nations, d'abord c'était une période umuntu wese yifuza akazi, yifuza gukora muri Nations Unies, kandi na jewe zari indoto zanje kuva kera. Naravuga ngo nzokora muri Nations Unies, no kuvuga ngo ni ibintu nari narayifujije kandi narabigerageje cyane gushika ndabishikamo. Hagi ikintu kiguha amahoro si hagi ahantu ukora heza, si hagi ahantu, ni ahantu wiyumva vy'ukuri utahana ikibanza ciwanje. Nubwo rero naguma nkakora, uwo mwana yarambabaza, uwo mwana atagiriye aho aba, uwo mwana atagira aho yiga yarambabaza. Nkumva ko vy'ukuri nanje noshobora gukora ikintu cyo mufasha uwo mwana. Alors umwanzuro wo kuvuga ngo ndagiye kudemisiona ntiwari woroshe. Na demisionye maze gupfakara, kuvuga ngo nta mugabo nari mfise umwana afise imyaka 2 n'inusu, hanyuma ukibaza ivyo byose kabishira ku munzane. Ariko ndumva neza ko uwo muhamagaro, uwo mutwaro, uco kintu kimpa amahoro arico nokora cyane gusumba ibindi. Uti mu kibano vyarakoroheye? Oya, nta numwe yanyumvise, nta numwe yashigikiye. N'umuntu gushikaho harageze igihe ndinyegeza abantu, kuko uwo duhuye wese yagiye ati ujya ni wawe ndikuye muri Nations Unies. Cari icaha gikomeye cyane. Ujya ni wawe ndi ya demisionye muri Nations Unies. Ujya jeje byose hari ikintu kitagenda neza. Nta muntu yo kwikura mu kazi nkakarya, kandi narabumva kandi narabatahuye, kuko ivyo nariko ndabona ntibyari bihishijwe. Sinashobora no kuvyeexplica abantu. Nta muntu yakumva ko uvuye muri Nations ngo ugiye gufasha abana bo muri barabara. Uwundi muntu yo kujya ahubwo gumayo hamubafashe uriyo. Niyo logique. Ariko siko byari bimeze muri jewe. Nakurikiye icyo umutima wanje uri kurambwira. Ukuvuka kwa Shekina kwavutse kubwo iwo mutwaro wabo bana kugira ngo bashobore kuronka aho biga. Nkuko jewe nari nakuze nshobora kwiga, nkabona ko ubuzima bwo kwiga bufise akamaro, nifuza ko abana bogira une école iwabo byiza, icyo novuga une école d'excellence. Hanyuma kugira ngo iyo école d'excellence umuntu ashike ko ifare gutangwa muri maternelle nasanze ruguru henshi nta mashuri nkayo bafise, ayo bitwa 0 guhera muri 0 ntayo bafise, bahera mu wa mbere. Ugaca usanga biratumye umwana adakerebuka hakiri kare. Wize maternelle n'utize maternelle urabona ubudasa. Jewe nkifuza ko abo bana botangurana na maternelle kugira ngo bace ubwenge, bashike muri wa mbere bamaze gukerebuka, bamaze guca ubwenge. Aho rero niho twahereye, duca duhera muri maternelle. Nabyo nyine ntibyari byoroshe kuko abana bafite imyaka 3, twahera ku bana bafite imyaka 3 gushika ku myaka 4. Umwana wa ruguru w'imyaka 3 n'umwana wa ruguru w'imyaka 3 w'ibujumbura w'imyaka 3 hariho ubudasa. Usanga w'ibujumbura no mu myaka 2 baramujana, baramurekura bakamujana, ariko ruguru kumumvisha ko umwana w'imyaka 3 aza mu ishure byabaye igikorwa gikomeye cyane, kuko bari bamenyeye gutangura kuri 7, 6, 7. Natwe tuje gutanguza uw'imyaka 3. Byari bigoye kuba mama,
byari bigoye ku bavyeyi kumva ko uwo mwana vy'ukuri wo murekura akaza mu ishuri. Duca rero dutangura niyo classe imwe ya maternelle, dufata abana b'imyaka 3 kuri imyaka 4. Tumaze gutangura rero niho twagiye tubona yuko abo bana badashobora gukurikira. Abo bana hageze nka 2:00, umva twatanguye 1:30, hageze 2:00 umwana acitangura kurira canke bakisinzira ko ukabona ko abo bana batariko barakurikira. Dusanga rero hari ibibazo kuri abo bana. Tugerageje kubaza abo bana urizwa niki kubera kurira, ati ndashonje. Tuti none wavuye muhira utafunguye, tumenyereye ko abana baza mu maternelle baba bafunguriye babatekerera, umva abari umwana akifungura au moins 4 fois par jour. Ati sinafunguye. Duca dusanga rero ni ibibazo abo bana baje kwishuri badafunguye. Abandi nabo bariko barisinzira ko twahavuye dusanga twarahamagaye muganga turamubaza arapima asanga abagwayi kwa shiroko ya malnutrition. No kuvuga ngo niyituma umwana aguma asinzira, ngira bayita kuhwekera, aguma asinzira ni faiblesse, aguma agira gutya ntasinziriye pour gusinzira mugabo urabona neza ko agatiro kaguma kamutwara, aguma agira gutya atani nguvu. Niho rero muganga yahevye atubwira ko abana barwaye kwa shiroko. Alors ishuri riraho, mwarimu araho, ibikoresho biraho, abana baraho, ariko ntidushobora kwigisha. Ntushobora kwigisha umwana ashonje aguma arira, ntushobora kwigisha umwana aguma yisinzirako. Hagati yo kwigisha no kuraba ibibazo by'abana ushize ku munzane wabanza kuraba ibyo bibazo by'abo bana. Ni ukuvuga ngo yave un problème de santé nutritionnelle. Ico naco sico cyari cyatuduganye. Twe twari twaduze dushaka une école d'excellence. Twe twari dushaka ko abo bana baja mu ishuri ntibasubiye guti wabo, babona aho biga, tubafashiriza aho nyene. Ikibazo ca mbere rero kiba kiraje. Umwana aragwaye. Umwana akeneye le traitement kugira ngo ashobore kugira amagara meza. Inyishu yari imwe kwari kumufungurira. Ni ukuvuga ngo inyishu yo kugira ngo ingwara yo gufungura nabi no gufungura neza. Kumugaburira en quantité en qualité. Vyinshi bikwiriye bimuhaza ariko kandi byingira kamaro. Turahamagara abavyeyi tuti ingorane tugize nizi. Aba bana mu barungika badafunguye ntibashobora kwiga. Aho rero ntushobora gukoresha ubundi buhinga ngo wikura bigisha utabanje gutireta ico kibazo ca malnutrition. Duhamagara abavyeyi tiraba twebwe ishuri rirahari, abigisha barahari, ibikoresho birahari, ariko twahuye n'ikibazo. Uyu mwana hagize 2:00 ararira ngo arashonje. None ga muvyeyi ukubera iki wamurungitse atafunguye? Muvyeyi ati twebwe tworonka ivyo tugaburira umwana mu gatondo 6:00 ku mugoroba ibikunda. Abo bana b'imyaka 3 ati twebwe n'imiburiburi tuza kuba hagati hagiye kuba nka 6:00 iyo turonse ropa imwe turonse 2 naho nyine turamenya uko tuzigabura, ariko ntiyo fungura mu gatondo fungure 6:00 twobikura. Hanyuma bo nyene mugabo baravuga bati twebwe ntimwosubira inyuma, mwaramaze gushiraho byose turabibona ko mwaje kandi muje kudufashiriza aba bana, reka rero natwe turondera inyishu nuko twozana isuka, mwe mutwereka aho turima, muduhe imbuto, muduha amazi turime, hama ivyo tuzokwimbura tubigaburira abo bana. Iyo yari inyishu nziza cyane ivuye muri bo. Noba ndakubesha ari jewe novuga ngo nari naciyumvira ico kintu. Hariho hahandi umuntu avuga ati naruguyemo, nabona umengo naruguyemo nyene kuko yari kibazo vy'ukuri gikomeye cyane, kuko iryo shuri ntiryashobora kubaho abo bana bameze gutyo. Inyishu rero birabonetse, bukeye bazana amasuka batubereka aho barima, turondera imbuto ca dutangura kurima ivyo tugaburira abo bana kugira ngo umwimbu wose tugaburira abo bana.
uko niko twashoboye gutora ikibazo inyishu y'icyo kibazo. Tumaze kugira rero ngaho ukurima nako nyene ni investissement. Twebwe nakuze mbona papa agenda kurimisha, mbwa sinigira ndamubaza ngo mbega watanze amahera ngaha, mbega ko turiko nabibonera ku isahani, nabibonera muhira ku meza canke muri stock aho babizanye. Mugabo nasanze ari investissement ikomeye cyane. Kurima nasanze bisaba ubundi buryo, bisaba ama investissement, bisaba imbuto, bisaba amase. Amase kenshi twakuye Bujumbura, ugasanga by'ukuri ni transport n'amahera, byaratuvuna cyane kugira ngo wegeranye amase ashobora gukwira aho hantu abo bavyeyi bagomba kurima. Niho rero haciye havuka icyo cyimviro cy'uko twoca dushiraho n'ubworozi, ukurima kujanye n'ukorora. Duca dutanguza ingurube, hanyuma korora ingurube, izo ngurube zikaba zifise ama avantage abiri, ziraduha amase, zikaduha n'ubu zirabandanya ziduha amase, ariko kandi zirashobora no kuba une activité génératrice de revenus. Ni ukuvuga ngo ziragwira n'ingoga, hanyuma tugashobora gushora, tugashobora kwifashisha ikindi twaba dukeneye kugira ngo iryo shuri ribandanye. Tumaze kwimbura rero, abavyeyi barishiriyeho umunsi wawo kuza kurima kandi barawukurikiza, ni naho babijera vyose. Iyo bimbuye nibo bagira bati ibi turabibitse bibi imbuto, ibi navyo turabifungurira abana. Haca rero turondera uko tubiteka. Haba ikibazo yuko atamazi meza twari dufise. Aho twari twavoma mu mwonga, no kuvuga ngo twarinda kuja kwikorera bidon tukagenda kuvoma mu mwonga, kandi ayo mazi yo mu mwonga ntiyari de bonne qualité, sa mazi meza uvuga uti wotekesha ngo ugaburira abana. Twarayakoropesha, tukayogesha amatoilette, tukayogesha amashure, ariko ntiyari guteka by'ukuri gufungurira abana. Duca rero turaba uburyo tworonka amazi. Ayo mazi rero solution twabonye, inyishu twabonye kwari kwimba icyo bita forage d'eau. Turadodora hirya no hino, turashobora kugira forage d'eau. Amazi turayatora, twarayatoya 50 metres, hanyuma dusanga ni menshi cyane, hanyuma turashobora kuyinsitara, turashobora gutangwa gufungurira abo bana rero. Mu nyuma twavuye dutanga n'amarobine public kugira ngo dufashe abo bana nabo muhira bashoboye kuronka amazi meza, nabo nyene bikingiriza nzoka zarihora zibasinzikaza. Uwo mwana nahari kwishuri, nahamerewe neza kwishuri, amazi meza, gufungura, muhira hatamerewe neza nikindi kibazo. Ya ntumbero twari tuje dufise d'une école d'excellence, yaho umwana yiga kamenya, uwo mwana ntashobora kumenya ivyo bibazo bidatorewe umuti. Niho rero guca twiyumviye dutorera umuti kibazo cimuhira. Muhira ibyo kurya ntibikwiye, ibyo bafungura ntibikwiye, kubera iki ntibimbura bikwiye, nta mase, nta gitungwa. Duca rero tubona ko dukwiriye guhereza igitungu uwo mwana, tuvuga ngo twagihereje uwo mwana kuko niwe ari ku ishuri, niwe ariko rasomeshwa ku ishuri, wowe muri maternelle. Guhera muri maternelle turatanga igitungu, impene. Iyo mpene tuvuga ngo ni impene yo gusomesha umwana, kuko intumbero yacu ni ya yindi nyene, niyo ko abo bana babona ishure ryiza, bakiga, bakaronka ubumenyi, kugira ngo nabo ngo bukene baze babuvemwo bafashe umuryango yabo. Duca rero tuvuga tuti ni impene yo gusomesha umwana, kugira ngo umuvyeyi amenye ko rya shure naryo nyene rifise akamaro. Hanyuma iyo mpene irazana amase, iyo mpene iragwira. Iyo imaze kugwira, umuntu arashobora kuyikorako akugira ngo agure ya makaye y'umwana, agure ya ibikoresho byose bikeneye by'uwo mwana, wa mwana agume ku ishure. Urumva ko urugendo rurerure cyane. Donc, est-ce que bon, juste kugira abantu birepresenter pour le moment, Shekina imaze imyaka 10 natangwa n'abana maternelle. Uno munsi hagaze gute, yifashe gute? Kuko urumva ko nakantu katangwe peut-être ari classe imwe avec abana bo mu wa gatatu, uno munsi kugira abantu birepresenter image. Twatanguye buke kandi yari iyo ntumbero. Umva ko twagiye ahantu tutazi,
twagiye muri secteur nshasha mbonaho nakora muri Nations Unies sinaye muri education donc ni ibintu twagomvye kubanza kwiga umwe wese agenda ariga kandi by'ukuri twarize kandi n'uturushiriza kwiga ubu tumaze imyaka 10 on vient de célébrer 10 ans muri imyaka 10 ni kuvuga ngo umwana twatanguranye nawe muri maternelle uyu munsi ageze muri 11e avec mantuze mashasha ni kuvuga tugeze muri poste fondamental ageze mu science bayita science ubu première science donc kuvuga ngo abana twatanguranye ubugo rugendo aho niho bageze uyu munsi tugeze mu mwaka w'11 tugeze aho tumaze no gukora concours national mu mwaka weze twakoze concours national ishuri rero aho rigeze n'ubuzima bw'abo bana aho bugeze birashimishije kugira ngo urumva neza ko umwana yaronse ya mpene yo muri maternelle kabageze muri 11e murumva neza ko ukuvyara kuri iyo mpene kugira kuri iyo mpene afise ubuzima bwagiye burahinduka ku mwaka ni nayo ntumbero yacu kwa kugira ngo uwo mwana yige afise ubuzima bwiza bwo muhira hama urumva ko hari ibindi byagiye biravuka nk'ayo mazi twe tuyaronse nabo turabahaye urumva n'ubundi buzima bwagiye burahinduka no mu mihana yabo aya mazi yabashikiriye kugira ngo nakumvishe igicapo cyaho tugeze uyu munsi no kuvuga ngo twatanguye ari abana bake dutangura akagwi k'abana gatoyi ka maternelle ariko iterambere ry'abo bana ryarakwiragiye mu mihana yabo niyo ntumbero nyamukuru twashitseko nuko wa mwana ariko ariga ariko kandi n'umuryango wiwe uri kuratera imbere ico gicapo nico dufise uyu munsi uvuze Shekina School ngira ngo aho ivuga hose bacha kugira babandi batanga impene aho babandi batanga amazi aho babandi baduhaye amazi aho babandi badufashije muri binabiri urumva ko by'ukuri ca gicapo cyuko umwana aba heza ntasubire kwirukanga mu gisagara ntasubire guti wabo aza mu magogo yo mu gisagara yo mu ibarabara y'Ibujumbura agumi wabo kuko iwabo harashoboka guhinduka ubwo rugendo rw'imyaka 10 mu kibanza novuga mutamenyereye mutazi n'ayahe ma leçon mwagiye mwigamo ama leçon ari pratique genre n'undi muntu mu yindi secteur ashobora kuvuga ati jewe bivanye na parcours ya Madame Micheline jewe nanje no kwiga mwiki nizi ibintu byinshi uyu munsi uravye peut-être ukaza ukavisita ukugira wow ibintu ni byiza abantu barafashijwe ariko naje narafashijwe kuko narize cyane kuri la communauté rurale aba bantu bataciye mu ishure aba bantu ubona ko ubuzima bwabo buri hasi ubona ko nk'abo bana batafungura abavyeyi badafungurira abana wamengo mu mutwe wabo nta kiriyo ariko igihe cyose wumva ko ari ibibazo twagiye turacamo ibibazo duteza kubitorera inyishu ntacyo twabikutorera inyishu hamwe wanashaka naratangara cyane kuko wasanga biyumviriye neza kandi ikintu jewe nyene ntiviriye ari wowe je nazanye umugambi nagutanga akarorero ushika nka butatu akarorero kambere nakavuze abana baragwaye ishure rirahari ariko ntibashobora kwiga barashonje tubigenze gute abavyeyi bonyene kiza ati twe tubona mufise hanini suka turayifise amaboko turayafise twereka aho turima umva ni iyo ni nyishu itangaje cyane ariko kandi yicigwa nukuvuga ngo babantu vy'ukuri bari bakeneye ubafasha akabumviriza akababwira ati ikibazo niki inyishu tuyirondere gute nukuvuga ngo ubwo bwenge barabufise bwo gutorera inyishu ibibazo kandi inyishu irama nijya nyishu ivuye muri bo wewe utabatamitse ico nico cigwa ca mbere nakuyemo nuko bajya abantu naho bari mu bukene muganiriye barashoboye ikindi akandi karero notanga kajanye nuko ko kwiga kuri la communauté no kumumviriza no kubaha ijambo bonyene kugira ngo batore inyishu y'ibibazo
twaratanguye umugambi wo gufasha abakenyezi bibungenze. Ni ukuvuga ngo buri mwaka turafata ba mama 50 bibungenze, dufata bajya bakiri bato bajya bakivyara, hanyuma tukabigisha ibyo kuvyara kugero, tukabigisha ibyo ku la nutrition, ukugaburira abana, ivy'isuku, hanyuma kandi na responsabilité parentale. Ni ukuvuga ngo sukuvyara gusa, uramuvyara mugabo uzi ko uteza kumusomesha, uteza kumuvuza, ni itegeko, uteza kumugaburira, la responsabilité parentale. Wa mugani ngo Imana niyirera, Imana nizobarera niyo yabampaye, wowe ukabumvisha ko ya la part de Dieu, ya la part aussi iwawe. Nawe urafise mu ruhara muvyeyi, ntugu umuvyara ngo Imana nizorera, wewe nyene urafise uruhara muri ivyo bintu. Duca dutangore izo nyigisho. Abo bavyeyi rero baravyumva, n'abashinga ntaho babo baraza rimwe mu kwezi kugira ngo bashobore guherekeza abo bakenyezi bumve kumwe uwo mugambi wo kuvyara abo ushoboye kurera, ko bategereza kwifashanya. Umugore ntashobora kudesida wenyene, y'abantu bubakanye n'umugabo n'umugore. Hanyuma tumaze kubibigisha umwaka wa mbere barabikunda cyane, baravuga bati ntitwari bwabone inyigisho nziza nk'izi zitugira akamaro. Ati rero naho umwaka uheze muce mudusohora, twebwe twagomba twigire association yacu y'abakenyezi, duce tuza turahanahana duhanurana hagati yacu, ariko kandi duhanahane n'ibivi, dukore umunsi dukore kwa naka, ejo dukore kwa naka, kugira bwa bumwe na za nyigisho tubandanye turaba ko twazishize mu ngiro bonyene, kumva ko nikindi cigwa wewe usubira kwiga. Nosoro mu mugambi bawutahuye wabanyuze, ariko ntibashaka ko bihereraho. Ubundi projet iheze ibiheze, ariko ntibashaka ko bihereraho, bashaka kubibandanya bonyene. Bwa bwenge barabufise, ukuvuga ngo bari bakeneye umuntu abakangurira akantu gusa kugira ngo bashobore gushika ku ntumbero nziza ihindura ubuzima bwabo. Naho rero mvuze ko nize vyinshi, ndafise uturero twinshi. Mu nyuma baravuga bati ariko ko tumaze kuja hamwe ntitwotangura kuziganya no kuguranana. Icimviro cyavuye muri bo, jewe nkabona none murafise amahera yo kuziganya, ati twoyaronde. Batangura rero imigwi mito yo kuziganya no kuguranana, 500 ku ndwi. Hanyuma ya mafaranga bagaca bayahereza ufise umugambi wo kuja gukota ahantu harima, umugambi wo kugura ikindi gitungwa, urinda gupresenta uwo mugambi, hama ya mahera bagaca bayaguha. Ni ukuvuga ngo si amafaranga n'amafaranga baca bashira ko ka intérêt gatoya, mugabo arafandurane bagaca bagabura ya mafaranga arimo na za intérêt zabo. Umukenyezi rero abariteje imbere uwo munsi. Kubw'ivyo bikorwa vyose hariho abakenyezi bavuye ku mpene bageze ku nka bakuye muri iyo migambi ndiko ndakubwira. Harabo duherutse no guhagashimwe baguze inka. Urumva umukenyezi aguze inka mu rugo, ngira ngo uca wumva neza ko iryo terambere ryafashwe nkankama kandi bakayigira gwabo. Ngici gicapo no guha cashikina ni ingo zahindutse, n'abana bari kwishuri, n'ubuzima bwiko burahinduka, ubuzima kwishuri, ubuzima muhira. Ico nico gicapo no guha uyu munsi. Bon, nibaza yuko abantu kamwe bakoye kumpresenta ejarije. Mugabo nagomba gatoyi kugira dufashe n'abandi bantu ashobora kuba mwebwe muri Nations Unies, mugabo mufise ikindi kintu kiba ari ku mutima kandi mwumva uno munsi musubije amaso inyuma muravuga byari bikenewe gufata ijya ngingo. Uno munsi hari uwundi muntu peut-être afise ikintu kimubakiye ku mutima, mugabo akaba afise n'ikindi kintu naco akora kamwe kimuha amafaranga. Nk'abantu baciye aho hantu mubwira iki uwo muntu niyemanura mu muhereza azifatemo gute, afate gute decision, kuko kamwe uno munsi peut-être chekina irashobora kufise ikivuyemo na mubwe kigituma muba fier yacu, mugabo gitangura nk'ububona ivyo ari byo. Rero ni gute borekura ivyo bari mu kono mu kugira ngo baje gukora ivyo bintu, kuko urumva ko community yose yarahindutse kubw'ingingo mwafashe mwebwe. Ego mbere yuko nishuri ico kibazo nagihangaruke ku kibazo ca twari duhejeje kuvuga icigwa nize. Hariho ikindi cigwa nashaka ko gushikiriza. Umba narize ivyo nyene ko abo bantu bashoboye kandi bakeneye umuntu gusa
abastimira kugira ngo bashike ku ntumbero nziza yo guhindura ubuzima bwabo. Ariko ikindi cigwa nize yuko ama ONG umuntu agiye en tant que ONG agenda afise secteur imwe ya education nkuko je nari ngiye muri secteur ya education, nukuvuga ngo hari ibibazo byinshi. Iyo wihaye intumbero imwe hama nturabe izindi ntumbero zo gushoboza gushika kuri iyo ntumbero, usanga bibaye intambamyi. Urumva ko ari education, mugabo uravye education, ikibazo ca mbere twabanje gukemura cabaye la santé nutritionnelle. Uravye la santé nutritionnelle, twasanze ko iyi santé ikeneye ko abana bafungura. Twinjiye muri agriculture ca dusanga turiza kwa élevage. Ndibaza neza ko nta ONG yokora ivyo yaje ifise intumbero imwe. Umenye ko abazungu baba baguhaye mahera ari bakubwira bati education ubakishure shiramwe abana hama wigire. Yahandi ca dusanga ryashure babana ntibamenya, ryashure babana baragwaye kwashi, ryashure babana kubera iki? Kuko ya ntumbero wihaye ntiwaravye kugira uyishikeko ibikenewe kubakwa kugira ngo ushike kuri ya ntumbero. Naha rero icigwa gikomeye cyane nuko umuntu wese ama organisation ariko akora muri ama secteur yaba muri santé yaba bamenye yuko nta ama secteur yose ni interconnecté. Ubuzima bw'uwo mwana, icigwa ubuzima bw'uwo mwana ntibuhagaze kuja mu ishure gusa ku nyubako nziza ku makaye meza na uniforme, buhagaze kuri la santé, économie familiale, ubuzima bwo muhira, ubuzima ubukene économie. Donc bihagaze ku ma secteur yose ashobora gufasha uwo mwana kugira amererwe neza. Iyo nza rero mfise manda y'umuntu naho nagomba guhereza kuri ico cigo, uwo muntu akaba yavuze ati wewe genda gusa ndagutumye kuri amafaranga n'abandi guhaye nayo kugenda ku uwo muntu twari kubishwanira. Uko yagira ati we nagutumye kuri education wubatse washizemwe abana ibindi birakuraba vayo, aho niho hakomeye cyane. Kandi vy'ukuri nacamvayo kuko ndi umukozi natumwe mugabo, kuko nari ifise uwo mutwaro w'uko ubwo buzima bw'uwo mwana buhinduka akaja mu ishuri akamenya. Nsanze hari ikintu kimbuza ya ntumbero yanje yo gushika kuri rya shuri d'excellence, ni ngombwa ko mbanza gukemura ngasubira inyuma. Sinatinye gusubira inyuma. Ivyo bibazo ntibyatumye subira inyuma, ahubwo ivyo bibazo byatumye navansa neza kugira ngo ejo singire échec, kandi nari mfise intumbero yo kugira neza uwo mwana. Ngarutse rero kuri ico kibazo, timbega umuntu yoba afise uwo mugambi. Jewe sinawita umugambi gusa ni n'umuhamagaro. Umuhamagaro c'est plus fort. Umuhamagaro no kuvuga ngo tu sens que tu es interpellé à faire ça. Ni wibuke ko nahereye mvuga nti narumva kwa hondi hatambumba, narumva kwa hondi hatampa amahoro. Kuko la preuve nuko nahavuye hama ibintu bikabandana. Nations Unies ntiyabanda ngira ngo uwo munsi ngene que j'ai déposé la lettre de démission harayehuzi yundi. Nuvuga ngo la Nations Unies n'a pas souffert kubera je navuyeyo. Mugabo quand tu regardes l'impact de l'enfant uyu munsi, ukaraba uwo mwana ico yabaye nico yahindutse aho yavuye ndahashitse vy'ukuri ushize ku munzani, naho rero utanga amafaranga ya Nations Unies gute nayo no kwakirira. Nuvuga nti naratoye ahankwiriye ahampa amahoro. Wa muntu rero yifuza kugira igikorwa akoze naraba ikimuha amahoro. Nta kintu, il n'y a pas de prix à la paix intérieure, il n'y a pas de prix à la satisfaction y'umuntu icyo ashaka gukora. Nivyo ubuzima buragoye, ushize ku munzane ukibaza mbega abana, mbega umugore, mbega umugabo, mbega nzobigenza gute. Ariko ni bya bindi nakubwiye yuko iyo urakora ikintu kiguha amahoro, n'izindi nzira zo kubaho ziraboneka, utarinze kuvunika, utarinze kuguma uryama uritiro, kuko wumva uyu ahantu hatari iwawe, hatari aho mu kibanza ciwawe bashake baguha miliyoni zimeze gute.
tu n'auras jamais la paix gushika ukora ico kintu. Kigira kabiri, il faut oser, il faut prendre le risque. Ubuzima nyabuzima tupfa kugenda, nubona ko tupfa kugenda, ego turizeye Imana, turi mu bantu vy'ukuri bizeye Imana, mugabo Imana ntiguhishurira harya na hariya buri munsi, uragenda wizeye ko Imana iza kuhagushikana. N'igikorwa rero cyose kijanye na development communautaire, cyangwa igikorwa cyose kijanye n'ikintu ubonamwo vision ugomba gukora, uragenda utabona iherezo yavyo, mugabo ukaba ufise icyo ugomba gushikako. Ubutunzi nyakuri ni kumenya icyo wifuza gushikako, icyo wifuza gukora. Ubwo nibwo butunzi nyabutunzi. Nico gituma iyo ufise ukabuzi vy'ukuri ahantu ugomba kuba, icyo ugomba gukora, icyo wifuza, tangura gatoyi, hanyuma ibindi bizogenda birakura. Nabivuze tumaze imyaka 10, ariko uje kuraba siho twatanguriye ku classe imwe abana 40, abana bo muri maternelle. Nukuvuga ngo uyu munsi ni aho ubibona vyarakuze. Wibuke parcours ni ngorane inyisho, ikibazo inyisho, ikibazo inyisho. Kandi ubwo buzima buraryoshe kuko ugenda uriga, babiguteruriye ngo babizane babishiraha, cyo uvuga uti nabibonye mu vy'ukuri nta kamaro ko gusubira kurota, kuko vision ni indoto. Usubira kurota, turota kuko tutarabishikako, kandi izo ndoto zikaduha umwete mwinshi kuvuga uti gicapo ndakibona, gicapo cico ngomba ndakibona, nganda gishikako gute. Tangura buke zogenda ura. Ça demande du courage mais aussi de la détermination kugira ngo ushike kuri ico kintu. Nize principe mu kugira ati jewe ezi principe nizo ngendera nizo shimbe. Ndafise ibintu bitatu: l'intégrité, sinzi kunza kubivuga mu Kirundi, l'intégrité, l'excellence et la persévérance. Nukuvuga ngo l'intégrité, ushobora ngo ni nyangamugayo, ushobora kuvuga ubwizigirwa. Je préfère ubwizigirwa kuri wewe nyene, kuri ico ciyumviro cawe nyene. Ubwizigirwa ukavuga uti iki kintu by'ukuri nimba Imana yarampaye umuhamagaro, je dois être intègre à Dieu kuko niwe yampaye umuhamagaro. Amatara yose turiko turabona abantu bakora ibi sibo bavyihaye, ni Imana yabibahaye. Nimba ushoboye kuba umunyamakuru, ushoboye kuba umuntu azi gucapa, c'est un talent Imana yaguhaye. Donc il faut être intègre, ukavuga uti kinda gikora kuko hari wakimpaye. Je dois développer ça kuko hari wakimpaye. Ugakora iyo intégrité par rapport à toi-même. Quand tu kanze kuona intégrité tugomba kugira uti par rapport aux autres. D'abord ça commence par toi-même. Uyu muhamagara, je dois être intègre kuri umuhamagara Imana yampaye. Je dois kumwizigirwa kuri iki gikorwa Imana yampaye. Si Dieu m'a confié ça, ce don yo kugira ngo ushobeye kuja gufasha bari, je dois être intègre avec la vision, moi-même avec la vision Imana yampaye. Ico ni kimwe ngenderako. Nukuvuga ngo no guha nk'uturorero, hari umuntu ashobora kuza akabibona aho bigeze, akabona ko ari vyiza cyane, ajavuga ati bitwofashanya, mugabo ugasanga afise ama valeur adahuye naya vision wewe ufise. Cyumugira uti ubona ashaka akakwemerera ibigenda ibihinda ibintu byinshi cyane, pourvu qu'il entre dedans, hanyuma mufashanye. Ya vision, ya intégrité à la vision sindayita. Ndababwira nti wakoze cyane, ariko ibi tibijanye no muhamagaro. Restez intègre à la vision, l'excellence. Ndibuka ko kwishuri bahora banyita barancokoza cyane, banyita la perfectionniste. Nukuvuga ngo ninjiye mu kintu ndacinjiramwo wese, ndagikora d'une manière excellente. Iyi ni valeur ituma ikintu cyose si kuvuga ngo ni ico kintu kinini ya cyane tugeza kwerekana, mugaba kantu kose ndagashiramo excellence.
niyo devise yiwanje excellence, niyo valeur yiwanje excellence. Kabe gato kabe keza. Excellence ne demande pas les moyens. Excellence ukagiperfectiona ku buryo kiba cyiza. Nukumenya uti iki kintu ndagikora kandi ndagikora neza. Atagitsure, ata raporo baje kugusaba, ata muntu aguhagaze hejuru. Nako kantu karagufasha. Ico winjiyemo cyose ugikora avec excellence. Kigira gatatu, la persévérance. Jewe mu buzima ndavuga nti je ne fais jamais recul à cause d'un obstacle. Je peux reculer qu'on y aise, mais je ne peux pas reculer à cause d'un obstacle. La persévérance. Mu rugendo rw'ubuzima bwa misi yose uhura n'ibibazo byinshi. Mwe bibazo ntibyo gutuma utaraba ya vision ya ntumbero ufise. Shishikara. Kuko ibyo bibazo ni ngazi ulirirako ugashika aho wategezwa gushika. Iyo bivuyemo, quand tu ne persévères pas, urashobora kurata bya byiza wayikugomba gushikako kubera i obstacle ingazi yo mu nzira watinye kuyiduga. Ariko iyo upersevere zangazi nizo zigushikana hahandi. Ndibaza uyu munsi iyo kijya kibazo cyo gufungura nabi gica gituma ndabivamo ibi vyiza ndiko ndabona uyu munsi sinobibona. Uwo muryango wahindutse, uwo mwana yiga akamenya, uwo muvyeyi asigaye yitaho indero y'umwana, wumva ko aza kurima, wumva ko aza kumukurikirana, wumva ko nawe yabonye mwakarusha. Ivyo vyiza simba nabibonye kubera ya obstacle ya mbere natinye kuyijako, iyo ngazi natinye kuyurira. Rero l'intégrité ya nguvuga umwizigirwa kuri vision na talent Imana yaguhaye, l'excellence cyukoze ko cyose kibe cyiza, hamwe no gupersevera umenya ku bibazo ari nyishu igushikana yugomba kuja. Bon, peut-être ikibazo cya nyuma, uno munsi ubu bashyira imbere y'abantu bafata des décisions muri domaine ya education. Quand même ni domaine mumazemo igihe imyaka 10 kandi mwe mwagiye mubura n'ingorane nyinshi mugenda muzitorera inyishu. Nagomba ngo mwiyadresse ku bantu bajeje gufata des décisions muri domaine ya education. Ni ibihe bintu mubasijera kugira ngo education quand même mu Burundi ego hari amashuri menshi d'excellence mugabo na chaque imwe irafise ico yongera canke ico yize muri yo bivanye n'iyo experience yose n'ikihe kintu mwibaza musa canke mu sijera. Ego ni kibazo ciza cyane. Avec iyi parcours y'imyaka 10 twahavuye dukuramo approche twise approche intégrée pour la promotion de l'éducation en milieu rural. L'approche intégrée, nous kuvuga ngo ni approche considère umwana dans son entièreté, dans sa vie de tous les jours, dans la vie scolaire, mais aussi dans la vie omuhira. Nous kuvuga ngo umwana ntitwomurabira gusa kwishuri, umwana tumurabire no mu muhana vamwo. Kuko iyo facteur yo mu muhana vamwo irakomeye cyane pour la réussite de cet enfant. Nyuma y'imyaka 10 umva ko twakuze iyo concours national mu mwaka uheze, je peux affirmer que ikibanza twaronse muri concours national twakironse kubera iyo approche intégrée. Ni ukuvuga ngo twabaye abambere au niveau de la commune mu Rusaka, twabaye abambere au niveau provincial, twongera tuba 15e au niveau national, 15e sur plus de 4500 à Maïkofo, école fondamentale. Ico kibanza nticizanye ni kubera ya approche. Wa mwana arafunguye ya santé yo turiko turakurikirana, muhira afise amazi, umuryango urashobora kuronka ya hopa zitatu n'imiburi zibiri. Mugabo turi kumwe uyu munsi muri ubwo rugendo ndazi ko bafungura gatatu uyu munsi. Ya mpene yaradugije ubuzima bwabo, ya zanyigisho sur la santé reproductive byaratumye ubu n'imiburi kuvyara nyuma y'imyaka 2 turabikurikirana tugasanga abavyeyi barabikurikiza. Ya épargne crédit bagiye hamwe byarahinduye
c'est une approche intégrée. Donc, il y a une intégration des secteurs, une synergie des secteurs. Secteur éducation, il y a un secteur santé. Secteur santé, il y a un secteur agriculture. Kugira ngo ubuzima bw'abo bana buhinduke. Ikigira kabiri nuko nuguhereza il faut des écoles communautaires. Iryo shure rya Shekina twige tuyifata muri catégorie des écoles communautaires. Ntizigwiriye cyane ngaha. Wumva hari amasecteur, soit tu es dans le public, soit tu es dans le privé. Ariko ibaye communautaire ni ukuvuga iki? C'est pour la communauté. Ishure ryacu ni rya communauté. Wumvise ko ingingo zifatwa n'abavyeyi ni la communauté. Wumvise ko ikibazo mbere yo kukiresolva tukizana muri la communauté, none ko dufise iki kibazo tukigenze gute? Dutorera inyishu hamwe. Ivyo rero biratuma rya shure ya decision zose bavyeyi baza gufata ziza kuzana akarusho muri ubwo buzima bw'ishure. Kandi ntibasubira kuraba ngo ni vya leta, ishure ni rya leta, niwe bubaka, niwe bagaburira abana, ariko yashize mu kuboko kwiwe ucumenya neza yuko ejo hirya ejo iryo shure rizobandanya. Turabashimiye cyane byimva mutima. Nibaza yuko abantu benshi peut-être bakeneye guterera muri secteur ya education. Nibaza yuko peut-être si babyemerewe barashobora kuza kuvisita Shekina bakagiraho ico bize, canke peut-être na apport yabo bashobora bafise bashobora gusijera muri Shekina. Turabashimiye ko bashoboye kutwitaba. Mwakoze cyane namwebwe kudutumira. Umuntu wese yifuza de reproduire le même modèle, canke améliorer son modèle, parce que je me dis tout le temps qu'il y a moyen d'améliorer. Koni turashikaho twovuga tuti arahawe kazi hariho muri uyu mwaka twariyemeje kuko nico cifuzo ciwacu, turifuza kubona za Shekina mu yandi makomune, turifuza kubona za Shekina zavutse mu yandi maprovince, ntitugume gusa muri commune yacu ya Rusaka. Kuko ni ibintu bifite akamaro kanini cyane, twifuza ko abana benshi bobibenefisia, imiryango yabo yo bibenefisia. Rero ico nico cifuzo, ugira ati ngo dufashe gutangura iwacu, nukuri nzandiruka. Ngo dufashe gutangura muri commune yaho tuvuka, nzandiruka. Ngo dufashe gutangura muri province nzaniruka. Kuko ni ikintu ndi sûr ko kizogira akamaro benshi mu gihe c'imultiplier. Rero kwa kugira ngo ndakunganire, je suis prête. Turiteguye muri Shekina Center uzodutera kamo kumufasha kwimplanta ibindi igikorwa nk'icyo ahavuka canke ahandi yewe yifuza ko kija. Imana ibahezagire. Murakoze cyane, mwabyumvise abantu bose muko muradukurikirana. Madame Micheline ariteguye ku bantu bose bifuza peut-être reproduire iyo approche, barashobora kumwegera, bashobora kutwandikira mu commentaire. Abantu bakeneye kumenya ingene boshobora kumushikira. Yego, reka tubashimire. Mwakoze cyane namwebwe. Mwakoze. Naho gutaha mu yindi episode n'undi mutumire. Imana ibahezagire.